Abesikro baragwiriye ubu esikro tubuzi mu bantu basanzwe ariko no mu bategetsi harimo abategetsi b'abesikro nibazo ko atategeko rihari ryo cyari bafata nk'abesikro bikabahana tugerageje ko amajambo no president w'u Rwanda avuga mu esikro mutupu sana mu esikro ku rwego rwo hejuru apana umwe muto haruri ibintu amaze kuvuga yuko byatumye aja muri Kongo ubwa mbere yarabihakanye ubwa mbere avuga ati ngo FDLR ubwa mbere avuga gucungera imbibe z'igihugu kugaruza imipaka kuvugira kurwanira ururimi rw'ikinyarwanda kurwanira abatutsi kurwanira abanyamurenge uwo muntu urumva neza yuko tarumesi ivyo yakoze ni wazovyishwa ntazovuga ngo nakantu imbere y'Imana tagupiga fimbo nuko bimeze muri make niyo kwitwaza ngo hari abantu myengo biki nibiki umushikanye w'igitutsi niwo mutukanye bo muri politike nta gwanko gwamaho niho nkatarukundo guruhoraho rero kuvuga yuko ngo barundi ngo turi bamwe ngo dusangiye imico ivyo murabiduhendesha mugabo akaba ari byo bacamo mu kutugirira nabi turabizi yuko abarundi bato n'abanyarwanda bato batazi ivya politike bibaniye neza gabo kubera ko bajya bari hariya leta y'u Rwanda ibazemwe vyinshi ibazemwe amafaranga ibazemwe ivyunguka n'ibikoresho vyabo kubarekura ntivyo borohera ko ari ivyo bohomba bamaze kuba babarekura sinibaza yuko uburundi ari igihugu cyo kwifatikanya n'inkozi z'ibibi abatiweri canke aba genocidere sinibaza yuko uburundi ivyo bintu bwo bikora kuko nyamba uburundi buze ati situgufasha kubera iki niki twopfuma tubaho dukenye hako tuza gutungira mu maraso yabandi bene igihugu tubica tubaziza ivyabo aza kurezo entraînement nyinshi zimushira muri hotel mu Burundi ibintu biba birahindutse sinzi yuko urabona umutezi wa penalty iyo agiye kitangura ahantu kure aza kuza gutera umupira ushikira sanga yamaze kuruha agaca ucisha hanze. Mubandanye mugira ibihe byiza badukurikirana kuri Yaga Nawe TV reka ndabaramutse ndongere ndabahe ikaze muri kino kiganiro cacu no munsi bere bien na merveille ndabaha ikaze muri kino kiganiro kijanye na politike ndetse n'imibano hagati y'ibihugu mu karere ndikumwe na Cody de Black hagiye kuduganirira ibishasha bitandukanye na cane ko ari umusesanguzi mu bijanye na politike reka ndaguhe ikaze. Urakoze cyane ni na merveille komikaze ndishimiye cyane kongera kubonekana kuri Yaga Nawe TV ya nubwo inamba myiza itabura mugabo tuzokuma twabonetse kandi abantu bazokuma batubona tubahabishasha nko twadusanzwe tubibaha ya reka uno munsi twahora tuvugira muri Kongo tukavugira mu Burundi reka uno munsi dusimbire aho mu Rwanda mu kibanyi mu Rwanda aho tugiye kugarukana cyane ku ijambo ryaraye rivuzwe haciye nk'imisi ibiri rivuzwe na President Paul Kagame aho mu byo yagiye avuga hari byinshi tuza kugarukako ariko nkundira tubanze tugaruke kuri kano kantu mu ijambo yaravuze ati Uburundi nubwo bwifadikanije na Kongo na leta ya Kongo mu bisanzwe bari kwifadikanya n'u Rwanda ako kantu karaduteye amatsiko yego cyane wowe nk'umusesanguzi mbega Burundi ubona by'ukuri bwari kwifatanya n'u Rwanda muri izi ntambara. Icambere no vuga ko bijanye n'u Burundi kwifatikanya n'u Rwanda muri izi ntambara icatumye bivuga nuko abone ko Burundi bwamubereye intambamyi mu bikorwa vye byose avuga ati mu gihe ubundi yo turi kumwe ahantu naniriwe simba ndahananiriwe mucabo dusubira inyuma twabwira ngo ingabo ziwe zananijwe n'ingabo z'u Burundi bakabarasa kandi bakabarasa cyane ibi vyaratumye President Paul Kagame yicuza impamvu gwa Uburundi butari ku ruhande rwiwe. Ikindi kintu sinibaza yuko Uburundi ari igihugu cyo kwifatikanya n'inkozi z'ibibi abatiweri canke aba genocidere sinibaza yuko Uburundi ivyo bintu bwo bikora kuko nyamba Uburundi buze ati situgufasha kubera iki niki twopfuma tubaho dukenye hako tuza gutungira mu maraso yabandi bene igihugu tubica tubaziza ivyabo iki kirumvikana rero nta na rimwe Uburundi buzigera bwifadikanya n'inkora barango motife ngo bariko baraviza interekanaka sivyo iki rero cyaratumye President w'u Rwanda abona yuko hari gihenge cyangwa hari uruhombo rwabaye kubera batafadikanije n'igihugu cy'u Burundi ariko
novuga ko yacerewe. Uburundi bwaragize indongozi bari kumvikana kuno munsi ari impamvu za politike zituma abategetsi batumvikana. Iya profita kiya gihe hagitwara bajya vyita ko bumvikana banakorana byari gukunda. Muga uno munsi novuga yuko yibutse uvuze ngo bajya bari bagikorana cha twibaza ati abo bari bagikorana bari bande ari inzego zaciye ngaha mu Burundi barabagenzi fafe kandi bari babanye neza. Bajya president ba kera muri Prona sinonda kubasubiramo kuko nubangiye kwinjira mu bindi byinshi. Kiya gihe yabikora kiya gihe vyari gukunda. Mugabo kibazo yakoze entraînement nyinshi. Aza kuri izo entraînement nyinshi zimushira muri hotel. Mu Burundi ibintu biba birahindutse. Sinzi uko urabona umutezi wa penalty. Umutezi wa penalty iyo agiye kitangura ahantu kure. Aza kuza gutera umupira ushikira sanga yamaze kuruha agaca ucisha hanze. Nivyo vyaraye kuno mu president w'igihugu cy'u Rwanda. Rero kubona ata profise kiyagiye ngo yatake Kongo yifashishe no Burundi hajya ni squat. Icyambere gufata Kongo bufasha Burundi. Uburundi hari byinshi ukenera muri Kongo kandi na Kongo hari byinshi ukenera mu Burundi. Ntibashobora kwemerera umuntu wese aza gutosekaza umubano wabo canke aza kubitambika imbere. Bategerezwa kumugwaniriza hamwe. Kindi kijanye n'ingene c'est vrai kubwa maronko hari abarundi imbere no mu bategetsi bari mu bari kuvuga ati yo direka tuyidiringe hama tuzoga buri vyunguka. Ndazi proposition zo zarahabaye nubwo zo zarabaye mu buryo burimiwe sivyo. Mugako sinibaza kwa neva yuko uwozuko kose ngo mufadikanye icaha ngo akwemerere. Rero niyo ntambamyi yagize. Cyambere president w'u Burundi yamubereye umuntu agoye, yamubereye intambamyi ko yo bari mu president ahanami ya maronko akeneye guteza imbere igihugu ciwe mu busuma aba yarabikoze. Mugabo twebwe nk'abarundi Uburundi bushira imbere Imana, Uburundi butunzwe n'amasengesho, Uburundi yo bari kubw'abandi bantu shashana aba bihugu bibanye nk'u Rwanda. Uburundi bwarafuswe ku ikarata. Mugabo no munsi buracahagaze. Rero kumva yuko twase kubufatikanya n'umwasi n'amahitamo meza kuko sinzi uko urabona burya Uburundi twarahezagiwe cyane. Nubwo hasosa ragozi itabura sinibaza yuko tutahezagiwe ko mu Burundi arishira kizana. Kandi ico nico cambere nk'umwene gihase ase droit yari yose ukora ikintu cyose arekuriwe n'amategeko. Urumva ico rero mu Burundi turagifise. Mu gihe Imana duhezagije ako gahengwe hataraza abatovyi ngo batobe. Ndumva rero tuzofatikanya n'umwasi ngo tuje kwica abantu Kongomani. Natwe bazoduharure ko ajya amamiliyoni y'abantu bamaze gupfa ngo nitwe twabishe. Ahubwo ajya amaraso yamenye nakomeza yikorere wenyene. Ujya mu musaraba nakomeza wikorere wenyene kumbure no muremera zosenyuka. Mu byo Ega n'umusaraba yikoreye. N'umusaraba yikoreye. Ndaye mu ijambo yavuze yarasibe kandi arashimangira aremera neza yuko hari abasirikare b'u Rwanda bari muri Kongo. Ubwa mbere yavuze ati ni kugerageza gukingira imipaka nkuko na cyane na nangari yabivuze ati u Rwanda turafatikanya kuko tubafasha gukingira umupaka wabo kubera hari aba FDLR bari muri bahungiye muri Kongo. None tushatwibaza ati yizi ntambara ko zimaze 30 naba FDLR bakiko bararondegwa cyane. Muri make mvugiye muri rusanga besikro baragwiriye. Ubu escrow kwa tubuzi mu bantu basanzwe ariko no mu bategetsi harimo abategetsi ba escrow. Nibazo ko atategeko rihari ryo ari bafata nk'aba escrow dikabahana. Tugerageje ko amajambo no mu president w'u Rwanda avuga mu escrow mutupu sana. Mu escrow ku rwego hejuru. Apana umwe muto haruri ibintu amaze kuvuga yuko byatumye aja muri Kongo. Ubwa mbere yarabihakanye. Ubwa mbere avuga ati ngo FDLR. Ubwa mbere avuga gucungera imbibe z'igihugu, kugaruza imipaka, kuvugira kurwanira ururimi rw'ikinyarwanda, kurwanira abatutsi, kurwanira abanyamurenge. Uwo muntu urumva neza yuko atari umesiko. Rero ubeshi n'amanyanga vyiwe nta utabizi. N'Imana irabizi. Deja na Amerika imaze kubibimenya. Barishinze barabahenda. Bubirigi barabuhenda. Uno munsi baramaze kumenya u Rwanda uko ariko. Bamaze kubona abayobozi b'u Rwanda baribo. Bamaze kumenya amanyanga yose. Mbe naganda nababwire yuko ahantu habashora amabuye y'agaciro muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu bamaze kuba bamwaka isoko.
kubera bumvise amabuye ariko arava hadasengeye urumva barumvise yuko amabuye azana ava mu ayazana arinze kumena amaraso urumva ivyo rero barabikaze rero no musi kuba yasubiye kwemera yuko ingabo ziwe ziri muri Kongo akaguma azana ya majambo wenyene y'amarigitanye ukuntu kunanirwa kuriwe ukuntu kunanirwa inguvu zaraheze kandi umunsi n'umunsi nuko azohava yipfira zino ntambara atarazirangiza asige mu bibazo abazoba bagisigaye sivyo kandi yibaza izintambara Imana yarikwiye kumuhanira kwisi kamugaragariza mu maso y'abantu kuko ibintu amaze gukora sinovuga yuko ari bike abantu bamaze gupfa kubwiwe ni benshi cyane ariko twama tuvuga Kagame mu gihe twumvise yuko atari we wenyene ahubwo wafatanya n'igihugu ca Uganda ariko mu majambo Museveni avuga ni nkaho umenga nta twe turaba presence physique turaba uje imbere uri karabonekana abandi baba bamutumira none nk'ubu wenda gutumye uze kwica umuntu ugacugenda umva ugacugenda kumwica baza gufata ndi jewe namwishe wewe mwishe ciwe ushobora no kuvuga ko na gutumye nka kwihakana ntibibaho rero no munsi abanyanga nyabafisa abayabatumye baramuhenze baramuhenze kandi cyane kuko niba azogira ibibazo niba azokwishura niba azobona amahano y'ivyaha ariko arakora uno munsi ivyo yakoze niba azovyishura ntazovuga ngo nakantu imbere y'Imana tagupiga fimbo nuko bimeze muri make niyo kwitwaza ngo hari abantu myengo biki nibiki umushikanye w'igitutsi niwo mutukanye kandi mu jambo yavuze yuko Burundi n'u Rwanda turabavukanye tutari dukwiye kugira amakimbirane ushakaho twugara imipaka atawugenderanira ivyo navyo ego nivyo byari byo ariko muri iki gihe ubona byo bigishoboka birashoboka ko muri politike nta gwanko gwamaho niho nkatarukundo guruhoraho rero kuvuga yuko ngo Barundi ngo turi bamwe ngo dusangiye imico ivyo murabiduhendesha mugabo akaba ari byo bacamo mu kutugirira nabi turabizi yuko Abarundi bato bato n'abanyarwanda bato bato batazi ivya politike bibaniye neza mugabo iki hariya muri guverinoma yacu yaramaze kumenya guverinoma y'u Rwanda ico yifuza igihugu cy'u Burundi nubwo hari abenegihugu benshi batarabimenya rero usabana kwa abenegihugu imigendane cyabo myiza no bararamukanya barafata ingendo haja kuramukanya haja mu Rwanda habaza mu Burundi kata kibazo na kimwe mugabo kuvuga imipaka ngiye kugurwa vuba nta cizere kuko leta y'u Rwanda yarerekanye yuko icumbikiye inkozi z'ibibi zishobora kwica Abarundi benshi ibisino bisubiyemo twabivuze incuro nyinshi na General Major Neva yarabivuze yuko u Rwanda rucumbikiye abicanyi bategura gutera Burundi nimba iwe yacumbikiye bashaka yuko imibano isubira ikaba myiza nibabazane ya solution nibabazane hama u Rwanda narwo ruvuge abo rusaba Burundi nyambara abo mu Rwanda Burundi bubatange hama imigendanire isubire kwa myiza mugabo kubera ko bajya bari hariya leta y'u Rwanda ibazeyemo vyinshi ibazeyemo amafaranga ibazeyemo ivyunguka n'ibikoresho vyabo kubarekura ntivyo borohera ko ari ivyo bohomba bamaze kuba barekura no musi riri tabara nabo barayikoresha hariya mu kwiba ubutare muri Kongo nibo bariko barayifinansa itegeza gusomba ibashira sivyo urumva ijya misore yose iri mu makambi y'impunzi barayikoresha bakayikoresha ivyunguka kuko leta y'u Burundi nk'abajya bari mu makambi nta kibazeye leta y'ubundi yasavye abantu 33 gusa 33 nimo baduhe abandi nabo bashake bitahire n'ubunye nta kibazo kimwe nta numwe akurikiranwa n'urubanza urumva nuko bimeze rero nibazana abantu 33 nabo ba propose iki bazafitaniye n'u Burundi canke Burundi umwenda rubafitiye rurihe amigenda nisubire be myiza mugabo ndibaza yuko bivanye n'ingene umuntu anyoye amaraso akomeza gushaka kunywa yani ntabo yo kwigera atanga ego imbere yuko turangiza ikiganiro cacu nitwogenda tudaciye muri Kongo naho tumenye ibiko birahabera mbega ibintu byifashe gute muri make nubwo nshavuga ko imigwano yahagaze imigwano yacari myinshi kuko ku munsi w'ejo ngaha muri Plaine de la Rusizi urabizi yuko inyeshamba zahunze ziko zirahunga zisigaye za Kamanyola harafashwe umusikare w'u Rwanda w'umusniper
yafashwe na Wazalendo urumva yuko aba ariko bari positiona mu cyegezo gitandukanye kugira ngo bikunde bongere bagabe ibitero kuri ville d'Uvira ndibaza muca mu vyuma hariya muri territoire ya Fizi mu misozi miremire ya Minembwe ho imigwanira komeje ariko twabwira yuko muri iyo migwano ku ruhande rwa leta bagize attaque nziza canke offensive nziza bigarurira ubuce bwishi kandi buri très stratégique nubwo tutovuga yuko inyeshamba zamaze guhera mu bwo buce negeriho beshi banavuka twabwira nk'agace nka point 0 tuwe Minembwe Mikenke n'ahandi henshi hariya ubuce bukomakomeye uri mu minwe za leta rero ubu Red Tabara yarahunze nizo nyamashamba zatwigwaneho zahungiye mu mashamba mugabo ko imigwano yo iracaba kandi myinshi cyane no muri Nord Kivu imigwano iracaba kandi ni myinshi cyane yego nubu nta cizere turaronka co cire kugwa y'ibindi bisagara byafashwe icizere novuga yuko ari ntaco mugabo kubw'ingovu z'abakongomani nabo bifatikanije mu kugwana nibashira hamwe bazoha bakura canke diplomasi canke hakapa itegeko rivuye muri rya Trump akoma yemerera ibintu abakongomani mugabo atabikora mugabo arashobora kubikora inyeshamba zikingo bazibwira ati vayo kandi navyo birashoboka ya reka ndagukengurukire cyane kuri umwanya mwiza tubashikiriza ibitandukanye kandi ndabashimira cyane reka shimwe na mwebwe mwese mweko muradukurikirana duhure muri commentaire duhanahana ivyiyumviro tuzosubira ubutaha